abishe ntagire umuzogendera nabo aba muri pesere aba muri pesere amafaranga arakazobamarira aba muri pesere amafaranga arakazobafasha kuko bitureye muryango Imana irabizi. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV. N'umwanya w'amakuru agezweho twabateguriye aza kugaruka ku gisata c'umutekano hamwe n'ubutungane n'ibindi bitandukanye, tuza no kubagerako kubirabana n'indero. Ndagusaba kugira ngo ntuze gucikwa aho uherereye hose. Ndatanguye nguhaye kaze, waba udukurikira uri mu Burundi, waba uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika no ku yindi migabane ya kure, ntuze gucikwa n'aya makuru agezweho muri uyu mugoroba. Turaza kugaruka ku nkuru ndende twabateguriye yawa mupolisi Jerome Niyonkuru. Ubu rero araye ijoro rya kane mu gasho muri peje ku caha kitumvikana. Twabateguriye byinshi ku kungene yoba yarafashwe, tukaba tuza kubageza ko intaye yashinzwe n'umwe mu babikurikiranye yoba yariboneye ariko ajanwa, ndetse ngo ni inkuru yifatwa rya Caporal Chef Jerome Niyonkuru ibabaje abarundi benshi mu mihingo yose y'isi, dore ko yabandanije kwiyamiriza igiturire. Mu video rero yoba yaragaragaye ariko abwira abapolisi bakora muri PS ariko batazobona ijoro mu gihe baciganziwe n'ibiturire. Turaza kubigaruka ko ni inkuru rero iriko iravugwa cane mu gihugu c'u Burundi. Mu ntara ya Bubanza hari akarenganyo kakorewe Witeriteka Blaise kuri Ete mu Gihanga. N'umusore w'imyaka 20 akora ku ishure Ete mu Gihanga irutse gutabwa mu mbuto gucaha takoze, ahubwo kiboneka mu ruhendo rw'abatwara iryo shure mu nzira yo kwikingira mu busoma boba bakora. Ni inkuru ndende nayo rero byinshi byagirizwa uwo musore akiri muto cyane, mukaza kubikurikira muri aya amakuru. Izo zose rero zifise aho zihurikiye n'ubutungane. Ndagusaba kugira ngo ntuze gucikwa. Abadukurikira mu Burundi, waba uri kure mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika no ku yindi migabane ya kure, ari ubwa mbere twumvije, vyonda kuri subscribe canke sabone, musabe kugira ngo ntuze gucikwa. Reka dutangure. Polisi Jerome Niyonkuru araye ijoro rya kane mu gasho muri peje ku caha kitumvikana. Uyu munsi inyuma y'umutaga, Caporal de Police Chef Jerome Niyonkuru yarengutse rya mbere imbere y'Inyamiramabi OPG kuri Police Judiciaire. Bwari ubwa mbere arengutswa kuva afashwe ku wa gatanu uheze. Jerome Niyonkuru yanditswe ko icaha cyo gutyoza inzego z'igihugu. Bamubwiye ko ejo azoja kuburana ariko ntibamumenyesheje aho azuburana nk'uko twabimenyeshejwe na bamwe mu nzego z'umutekano. Hari abarundi benshi rero bababajwe n'ifungwa ryiwe, dore ko yari yavugiye abarundi batandukanye. Isinzi ryabo rikaba ryarahagurukiye rimwe ryiyamiriza gufunga uwo mupolisi wiyamirije ibiturire birangwa mu gipolisi c'u Burundi. Hari uwagize ico ashikiriza ku ifatwa rya Jerome Niyonkuru. Ese vyoba byaragenze gute? Reka navyo tubigarukeko. Caporal Chef Jerome Niyonkuru yafashwe ku wa gatanu uheze, hari ku itariki ya 4 kwezi k'umunani 2023, ahejeje gutanga ubutumwa ku bapolisi bagenziwe ko bohagarika kuri ibiturire kubera Imana itemera barya ibiturire. Umwe mu babikurikiranye yatanze idonido ryavyo agira ati, ahejeje kuvuga ubutumwa baciye bamufata bamwuriza imodoka y'igipolisi, bamucungisha abapolisi 3, bamujana ku bitaro by'abagwaye mu mutwe benshi bita kwa Rojanti kugira bamusuzume ko yoba akomeye. Bagezeyo kubera abaganga bari bamaze kumenya ayo makuru yiwe ntibavyitayeho ivyo kumupima. Abamujanye bahava bararambirwa basubira inyuma. Bamushikanye mu gipolisi, baramwatse ibikoresho vyose vy'akazi, hanyuma bamwinjiza agasho kuri peje. Ico gihe ntibamweretse umutahe umufata kandi ntibamubwiye icaha yakoze. Ku bijanye n'akazi kugeza ubu nta canditse kirasohoka kumwirukana mu gipolisi. Uyu munsi inyuma y'umutaga niho yavuye yumvirizwa na OPG, aca yandikwa ko gutyoza inzego z'igihugu,
ariko ninde atazi mu Burundi ko abapolisi barya ibiturire? Abategetsi bamaze kubivuga bangana gute? Hari uwuryoza urwego mu kuvuga ivyo abarurimo bizwi neza ko babikora. Nk'abapolisi bakorera mu ibarabara yabibwiye ninde atazi ko baguma batangisha amahere imiduga ica muri ayo mabarabara? Ni ibibazo rero vyibazwa n'abantu batandukanye boba bashigikiye uyo mupolisi kandi babajwe nuko yafunzwe. Ngiyo bafuma barondera ikindi bamushirako, nayo nimba ahowe ko yahanuye abapolisi guheba ibiturire ngo nakamaramaza. Inkuru y'ifatwa rya Caporal Chef Jerome niyo nkuru irababaje abarundi benshi mu mihingo yose y'isi. Benshi rero babandanya kwandika gutabaza ko bifuza kumufasha. Jambo yavuze n'abarundi benshi baryiyumvamwo kubera baruhijwe n'ibiturire. Imana ibandanye kumurinda, abakozi b'Imana bo bagezaho hose babandanye umurimo. Kumbure no mu gasho hariho abo azovayo yigishije ngo ntivyohereraho. Ni gutyo rero yoba yarafashwe, bumviriza ko agiye kurara ijoro ryiwe rya kane muri police judiciaire. Mu ntara ya Bubanza nk'uko nabivuze dutangura aya amakuru, hari akarenganyo kakorerwa Iteriteka Blaise kuri ATM Gihanga. Ni umusore w'imyaka 20 akora ku ishure ATM Gihanga aherutse gutabwa mu mvuto ku caha atakoze, ahubwo kuboneka mu ruhendo rw'abatwara iryo shure mu nzira yo kwikingira mu busuma boba abakora. Amutabarije yagize ati: ndabahaye mwiriwe, nagomba mudufashe gutabariza umusore akiri muto yitwa Iteriteka Blaise ubafungiwe muri brigade ya Gihanga kuva ku munsi wa kabiri tariki ya mbere kwezi k'umunani 2023 gushika uyu munsi cafunzwe ku karenganyo. Uyu mwana ntiyiga ahubwo yasa n'uwakora ku ishure ryisumbuye rya Gihanga bita Itemo, ari muri bamwe bita bakadogo batumwa vyose kuri iryo shure, akaba yari ahamaze imyaka 4. Ujejwe ibigega by'ishure ni ekonome azwi ku izina rya Habyarimana Johnson yahamagaye uyo mwana ari igihe c'isa 12 z'umuhingamo, amuha ibido 2 z'amavuta yo guteka ariko zari ibido z'ibice, amubwira ko azimutwarira kuzibika kaza kumubwira uwo aziha. Umusore yarazitoye arazitwara aca azishira iwabo. Hageze ku mugoroba ekonome yarungitse umuntu za kuzitora arazitwara, wa mwana bamuha 20,000 y'agasoda barazitwara. Bukeye kabiri niho uyo mu ekonome yarondera Blaise amubwira ko idiri yakoze yamenyekanye ko mbere ku ishure habamo hibwa umuceri, amavuta y'ibiharage be ni ibuye ripima ibiro ry'umunzani hamwe n'amafaranga yari mu kigega c'ishure angana n'ibihumbi 450. Blaise avyumvise yaciye aja ku ishure aja kurondera umuyobozi w'iryo shure, yasanze ari kumwe n'umuyobozi ajejwe uburaro d'interne, mubaza ukuntu bagomba kumuremeka inkono ishushe. Burya umuyobozi rero arabihakana amubwira ko atavyo azi. Umwana yaciye asubira inyuma ku muhingamo, wa mu ekonome yaciye agaruka amubwira umwana ko ibintu vyakomeye, ahubwo ko yoraba aho akwepera gato kugira aheze ikibazo kuko hasohotse umutahe wo kumufata. Umwana nubwo bwinshi yaravyemeye aca amuhitike. Blaise aca aragenda. Maze kugenda baciye baja gufata nyina wiwe ngo mpaka yerekanye iyo umuhungu wiwe ari, kuko nyina baramufunga. Nyina rero yafashwe ari kuwa mbere itariki ya 31 kwezi kw'indwi, ara mu gasho k'Igihanga afashwe no mu peje yitwa Aline, atanu mutaye kumufata yeretswe. Umusore amaze kumva ko nyina yaraye mu gasho, yazindutse yishikana mu gatondo kare kuri brigade asaba ko nyina yorekugwa kuko bamurenganije. Blaise rero yaciye asaba ko bubumviriza hamwe n'uwo mu ekonome, abaza impamvu yo mutuma ama akagaruka kwagirizwa ko yivye. Yongera abaza ukuntu ekonome yamuhendagije gukwepa, kumbe bagamije gufata nyina. Ubu rero nyina baramurekuye ariko Blaise aracafunzwe. Ntibigeze rero baburana n'uwo mu ekonome. Blaise bahise bamuta mu gasho, ekonome ntiyagarutse, arungitse ibirego vyiwe vyandikishije imashini. Umuyobozi w'ishure rero Ndayishimiye Fabien niwe yahavuye ahaza wiwe yasaba ko Blaise yokwemera ko yivye abomuye
abomoye hama barihe atahe. Nta kintu na kimwe kirakorwa ngo ukuri kuje ahabona, mu gihe yaba OPG umuyobozi na ekonome bose bari ku ruhande rumwe. Rero twabamenyesha ko abo bategetsi b'ishure basanzwe bavugwa mu madosiye menshi y'ubusuma bw'iryo shure. Iminsi yeze rero mu ekonome n'uwo muyobozi bari baragiye mu gasho bagirizwa kwiba amamatera y'abana ku iryo shure nyene. Twagomba mudutabarize ko amategeko arekurira ishure canke mu ekonome kubika kwishora amafaranga arenga ibihumbi 400 mu gihe c'uburuhuko, canke ukuntu ishure rifise abazamu rishobora kubomogwa ku murango rikibwa ntibabibone mu gihe iryo shure riri hagati y'imihana y'abantu. Nta muntu n'umwe rero akwiriye gufungwa atacerekana ko ivyo yagirizwa yabikoze. Abakuru rero ntibakwiriye no kwitwaza ubutegetsi bwabo mu kwagiriza ivyo bashatse abakozi bato bato. Birahambaye ko ivyabaye aho kuri mu Gihanga bitohozwa, wakoze icaha kuko nawe agahanwa. Ni inkuru rero ibabaje cane. Uwo musore Blaise Teriteka afunzwe n'uwo mubona yambaye agapira k'ibara ry'umuhondo, nayo uyu Jason Habyarimana wambaye umupira w'umutuku niwe mu ekonome wa mu Gihanga. N'uyo Fabien Ndayishimiye no umuyobozi w'ishure mu Gihanga. Uyo muraba rero bambaye ishati y'ibara ry'umweru. Ivyo twari twabateguriye muri uyu mugoroba. Ntuzocigwe n'andi makuru tuzoshikiriza. Ngusaba kugira ufyonde kuri subscribe canke sabone utari wafyonda, Imana ibahezagire.